Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu arakiza. Bakunzi beza b'Intahe Ngirakamaro, ndongeye kugaruka ndabaramutsa mu izina ry'umukiza wacu de Fabrice Nimfasha. Bimbere byiza kongera gukomeza n'igice kigira kane caca kiganiro twita kumva no kumvira umuhamagaro w'Imana. Muzokoma mugikurikira kuri ishene y'Intahe Ngirakamaro TV. Ubu tugeze ku gice kigira kane. Ibindi bice byose ushobora kubibona aho imbere gato mwanditse umuhamagaro w'Imana mukaca mwandika episode mushaka. Ndagarutse rero kugira ngo dukomeze n'igice kigira kane. Imana yo mwijuru bahezagire. Reka dusenge gato. Mwami Yesu, ndagushimiye cyane, ndagukengurukiye jewe umusavyi wawe, bana nanje kugira ngo abo tugiye kuganira bagire icyo bungutse mu izina ryawe ryera Kristo Yesu. Amen. Nabibariye mu bice bya mbere bitangura. Nitwa Fabrice Nimfasha, ndi umuvugabutumwa mu ishengero rya Pentecote. Aka kanya ndiko nkorera missiology mu ishengero riri muri Sudani y'Epfo. Maze imyaka iriko irababa 4. Imana imbariye kureka ibyo narimo, gusiga byose nkaza kuyikorera, nkabadikanya nawo muri misiyoni ya Mugara. Nuko rero nibo turiko turafashanya, ariko ubundi jewe nturuka muri misiyoni ya Bujumbura mu karere ka Busekera. Nahora nkukira ububwiriza bwa Busekera nyine, ariko narumvise ndi ino ko atamisi haciye baduhaye ubundi bubwiriza busanzwe buri ku gatumba asanzwe mvuka ko aho bita Ibusimba. Ubu rero je ko mvuga ko mva mu bubwiriza bwa Busimba, ariko kuko kumbure benshi bashobora kutabumenya namwarya ari bushasha. Ni muri Busekera niyo mva, ni Muramvya niyo nturuka. Sinovuga ko numvise ko nahejeje ibyo kumvira umuhamagaro, kuko n'ubu nejo na hirya y'ejo Imana yo mwijuru izokwama ihamagara uwikeneye gutuma, kandi ntiheza guhamagara umuntu, yama imuhamagara bitumwe n'ikigomba kumutuma. Hari igihe umuntu yibwira ngo narayumviye narahejeje, oya, yama imuhamagara bivanye n'ikigomba kumutuma. Yesu nashimye. Nuko rero umuntu ntiyorangiza ibyo kuyumvira. Kuyumvira ni kwinshi, kandi umuntu akwiye kuyumvira iminsi yose. Ndakatanga akarorero ko umuntu yitwa Yona avugwa muri Bibiliya. Yona mu minsi ya mbere yarumvira Imana, ariko harageze igihe araheba ibyo kuyumvira. Iki cerekana yuko Yona yahora yumvira Imana. Wanditse muri recherche muri Bibiliya, nko kuba afise ama application ya Bibiliya mu ordinateur cyangwa muri telefone, wanditse Yona, hariho ikindi gitabo agaragaramwo atari iki camwitiriwe, aho bavuga ngo none ngo ntivyanditse ngo mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yona. Ayo makuru rero yanditse nibyo yari yaravugishijwe bizoba muri Israel. Bizona ko hari ibindi yavugishijwe twebwe tutazi, tubafitiye amatekste.
ikigira kabiri cerekana ko Yona yahora yumvira Imana ni igihe mu bwato bamaze ati uri uwo kwande uturukahe uva mu bwoko bunaka uva mu bwoko buhe, yavuze ngo ndi umuheburayo yubaha Imana. Yari asanzwe rero yumvira, yahora yumvira kera, ariko hageze yuko imutuma kuba Ninewe, Yona aranka. Niko bigenda n'uno munsi rero, umuntu ashobora kuba, nico gituma mvuze ngo si ndarangiza ibyo kwitaba umuhamagaro. Hari aho umuntu Imana ishobora kumutuma ahantu, uwo muntu ahantu agasanga hari favorable, akahatora ibintu aba akeneye, inzu nziza, amatara n'amazi, akaronka ubuzima bwiza. Imana ikamutuma ahandi hantu hatari ubuzima, akaca agomba kuyankira. Canke ugasanga yahora imutuma ku bantu atasho bitwaye, akagenda mu nyuma ugasanga imutumye ku bansi biwe. Birashoboka umuntu akitwa umukozi w'Imana, ariko asanga arafise inzigo y'ubwoko kumbura atari ubw'iwabo, ugasanga arafise inzigo y'abantu bo mu gihugu kitari ic'iwabo, ugasanga arafise inzigo yabo mu mugambwe, umugambwe asanzwe adashaka. Nk'uko tuzi yuko hari igihe umuntu ashobora gusanga ari umukozi w'Imana, ugasanga yarinjiye mu bintu bya politike cyane, bishobora gutuma yanka bamwe agakunda abandi. Donc Imana yashobora kumutuma mu ijambo rimwe, igatuma ugasanga iramutumye ahantu adashaka, usanga rero arayankiye. Rero ivyo birabaho, sinavuga rero ko narangije ibyo kuyumvira. Ndacyafise ico gikorwa kugeza ku muhamagaro wa nyuma, izompamagara ivuga ngo duga uze ino. Iryo ni ryo jwi ya nyuma rizorangiza umuhamagaro wanje, niko nobivuga. Ariko hari abo kuri bo iryo atari ryo jwi rya nyuma, kuko hari abo ihamagara ngo duga uze ino, bakaca bavuga ngo Yamana banza undindire, mbanze nkora utu na turiya, banza undindire, ugasangira muretse. Urumva haba hariho irindi jwi rizomubwira ati genda ukore ibi rero, genda ukore biriya rero, hanyuma hakazoza n'irindi rimubwira rero ati aha c'est fini, duguze ino rero. Ariko jewe ntabwo ndi mu mugwi w'abantu bazohavura bayibwira ngo nyongera ikiringo, kubera abantu bose maze kumva bongeje ibiringo, maze kumva ko mu nyuma nubwo bashishikara kuba bizigirwa, bo ubwabo bahora n'ibintu bituma bagira bati no kuri iyo ntahakare. Abandi nabo ukaca usanga bakoze ibyaha. Ni ibintu byinshi bishobora gutuma bitwereka ko abantu babaho muri temps additionnel, cyangwa mu myanya y'inyongezo mu bijanye n'ivy'Imana, kandi Imana yari yashimye kubakura mu isi, babaho ubuzima butari bwiza. Ndafise abantu babiri bo mu gace k'iwacu. Iki ni ikiganiro c'umuhamagaro, ntaco nihutira. Ndafise abantu babiri bo mu gace k'iwacu. Umwe twaritiranwa yitwa Kukwanje, siniga ndabisubiramwo, wavyumvise mbere araza kubyibuka. Utavyumvise mbere nawe nohavunira nca asanga umengo ndiko nzura kahoze, ariko ari amakuru mabi sinari kuyavuga. Twaritiranwa, jewe sinari ndamuzi akiri mushasha mu by'agakiza, ajewe nkiri mushasha muri ko. Urumva ko twitiranwa, twiga ku mashuri atandukanye. Nari narigeze kumubona rero aje gukina muri Senigamo. Yari umuntu yari ameze nka jewe, mu tuntu twinshi. Rero burya sinzi wa murundi yavuze ngo umusezi yanka uwundi. Ico gihe ndamubona aje gukina iwacu. Urabona si kenshi abakinyi usanga bakirijwe vya cane, namwe murabizi. Kubera nanje nariko ndaheba ivyo imikino, kubera aha hashobora kuvukiramwo ibibazo vy'uko gukina ari kubi, ivyo sivyo ngomba kwigisha. Ariko imikino nyene hari igihe usanga idashobora kubangikana no gukorera Imana, ugasanga biba ngombwa ko umuntu ayireka. Rero nariko ndimenyereza jewe kuyiheba, kubera nanje nari mu ntango y'ivy'agakiza.
hanyuma nawe ndamubona aje iwacu iyo niga, barambwira urumva umuntu bavuze tujya yitwa nako ugasanga muritiranwa amazina, uwo muntu ntumwibagire. Nuko ariko kera kabaye yashishikaye inzira y'agakiza, aba umuntu mwiza cyane, yabaye umunyagikundiro, agira amasezerano meza ku Mana, kuko mu nyuma amaze kuva mu mubiri nahavuye nsengana n'abantu bari bamuzi cyane, ariko inkuru y'itaha ryiwe nagiye kwishingirwa intahe n'umuntu bari basanzwe basengera hamwe i Bujumbura. Nawe yari inshuti yanje, yari umuntu nareze mu by'Imana, yambwira ukuri kose, yari inshuti yanje cyane. Arambwira ati ariko icyo bikora igihe apfa narabimenye, nubwo sinari nzi yageze, sinagumye ndamugumije mu bwenge. Namwibuka muri lise aho babimbwira, n'azandi muri kaminuza, nawe nari muri kaminuza gusa tutari mu bisata bimwe. Rero abantu bari bamenyereye Igitega, ngenda tugasangira iby'Imana, bumva ati hariho umuntu yitwa Kunaka w'Imuramvya yiga muri kaminuza w'umukizwa yapfuye. Byose ibyo bimenyetso byose urumva byumvikana ko ari je, wamengo ni jewe kubanzi, umuntu twitiranwa, umuntu ava Imuramvya kandi nanje niyo mva, umuntu yiga muri kaminuza nanje niyo niga, umuntu w'umukizwa. Donc bajagira ati yarapfuye. Bantelefonye ati Fabri uracariho? Ntidiho. Twari tuzi ngo twumvise umuntu wabika ngo yako yapfuye. Twagira ni wewe? Ntoya ntigenda hari. Bacagira ngo turahumurije, ngo turamenye noneho ku byo batubwiye atari byo. Ariko nagiye kuhura n'umushuti wanje, yarasanzwe yasengana n'uwo wundi musore. Arambwira ati mugenzi, twaraye tubuze umuntu, ntibyagenze bite? Ati yari umuntu w'Imana, yari umuntu aryoshe, yari umuntu aramuvuga nyene. Baje umuntu ukora ati ntiwari umuzi? Ntawe narinzi. Mugabo amuvuze ndamwibuka ico gihe kera. Okay, ntishishikara umbwira niwe umuzi. Aturumva ateje bundi twagiye gusenga, ndiko mvuga guhamagarwa n'Imana. Ati twagiye gusenga ahantu, ati Imana iramubwira, imuvugako, iramusezeranira nk'uko yari isanzwe, nk'uko abantu bakunda kuja mu masengesho. Ngira muca mubibona, hari umuntu umenga Imana irakunda cyane, ikunda kuvuga ko kenshi. Mbere abandi bantu nibo bakunda kuvuga ngo uno munsi namba twaziye naka. Y'Imana yagiye ivuga ikavuga kuri naka, imuvuga ko ugasanga kumvire hari uwundi atasha Imana ikamuvuze ko, ugasanga abantu batangiye gutera igipindi bati namba uno munsi twaziye naka. Uwo munsi rero ngira wari uwo mu mazina yanje. Nuko Imana imuvuga ko byinshi, mwana wanje, mukozi wanje, nzokubwira uku, nzogushitsa amasezerano, nzoguha bya bindi na bya bindi. Nawe uco vyumva acagira ati amen, urakoze Mana. Haheze akanya umuhanuzi yongera kuza, aramutora ati mwana wanje. Yo biraryoshe kwiyegerezwa n'Imana kweli, biraryoshe kwiyegerezwa n'Imana. Ati mwana wanje, mbega hamwe no guha ubugingo ibyo bindi byose nakwemereye, kandi nakwemereye kuva kera, ntarabiguha, wobabara? Umusore mwiza utanka ati mwami, novyanka kandi ari byo mpamiye? Ati byumvire neza mukozi wanje, hamwe no guha ubugingo ibyo bindi byose ntarabiguha. Kuko ko yamusezerana ibintu byinshi, ko azoba umukozi w'Imana, ko azoba umupasitore, ko azoba umumani zo mu ngoro, ko kwiza ibintu mu mazu meza, imodokari byinshi. Ati hamwe no guha ubugingo ibyo byose ntarabiguha, wobabara? Ati mwami,
ubugingo nibwo nshaka, nibwo mpahamiye. Mperuka kubaha ikiganiro kuba dukorana ku ma WhatsApp, umukozi w'Imana ariko avuga ngo ubugingo buruta byose. Nawe ati ubugingo nibwo nshaka. Imana muri ayo masengesho ngo ikimwishyura ngo genda ndabuguhaye. Yesu nashimwe. Genda ndabuguhaye. Okay, amasengesho arahera, abantu barataha, harimwo uwo mushuti wanje, apana mu mazina, oya uwo yabimbwira. Barataha, bashitse mu kigo ca kaminuza, mu minsi yakurikiye baguma babona ngo uwo muhungu asa n'umuntu yigunze, asa n'aho ari wenyine, mbona nyine ko umenga ari mu bihe bidasanzwe. Rero kubamwegera bakamubaza ati none nakawe kumenga muri na minsi abazi ko bumva iby'impwemu, akababwira ati jewe naraye ndarota mbona ndi umugeni, mbona nambaye impuzu zera, mbona rumva akababwira ibyo yaraye yararota nyene bigaragaza ko agomba gutaha. Haheze iyindi minsi mikeya, umuhungu yari afise urugendo rwo kuja mu Cankuzo, yari afise urugendo rwo kuja kuvuga Imana no kumva nabyo ibyo ivuga, kuko Imana iragutumira ati duhurire aha naka, ishobora kugutuma ugende kuyivugira cyangwa ikagutumira kugira wumve. Yari afise urugendo rero rwo kuja mu Cankuzo. Abari muri kaminuza ico gihe iyi story barashobora kuyimenya cyangwa abantu baba barasengana. Jewe ndiko ndayivuga mushobora kuba mutanzi, ariko aya n'amakuru nzi cane, nzi neza, kuko Imana yampaye kuyamenya. Nshobora kuyamenya no gusumba kumbura abo bari bazinanye kubera izo nzira Imana yabicishijemo. Nuko nuko bimetse. Nuko iyo minsi afise urugendo rwo kugenda mu Cankuzo, ngo avyuka agwaye. Ariko nubwo byari biri uko, babona afashe isakoshi aragiye. Namenye ko umushefitene we yaramurongoye muri kaminuza, yararongoye groupe publique muri kaminuza y'u Burundi. Yamubwiye ati naka ugiye ugwaye, ntiwobanza ukarindira ukazokira. Mazina yanje aramwankira ati oya nibikunda, ndagiye ku murimo w'Imana nta kibazo. Ariko umengo yababwira ko agiye kuramukanya, umengo yababwira ko agiye kuramukanya bisanzwe. Ariko abari bamwiteguye Cankuzo nabo n'inshuti zanje twavuye tumenyana mu nyuma, niba bambwiye ati hajya yaraje iwacu. Urumva nyine ko amakuru nayarose hose, nubwo ntabikoze iperereza, n'amakuru yanyizaniye. Kuko Imana isanzwe ibigira utuntu twose ibona tuzogira akamaro, nkuko asanzwe ndabakorera mu ntangira akamaro, igenda itunzanira ata bushakashatsi burebure. Barambwiye ati yaraje iwacu. Nuko rero arababwira ati oya niyo goba urupfu ntigonsivya gufata urugendo nateguye. Umuntu muzima, umuhungu muzima arafashe urugendo. Hari mu bihe umutekano utari umeze neza, ntiyarenze kuri Gare du Nord. Ageze kuri Gare du Nord, yahagaze ahantu hari hasanzwe hakorera umundi mudamu yari umushuti wanje nyine, niwe nawe nishitseho ariko arambwira yuko haheruka kuba isanganya ryapfiriyemwo abantu. Aravuga ati hari kandi harapfiriyemwo umuntu wahari iwacu, ko nyamudamu n'ubundi nawe narasanzwe apfa Muramvya mu yindi komine. Arambwira ati hari umuntu yaragiye, nariko ndaraba akantu ngo ndamutume ndamurungikaneyo, yarahagaze ngaho hanze, ati hanyuma iyo sanganya iramutwara.
nubwo rupfu yapfuyemo. Nubwo rupfu yapfuyemwo, Imana iheruka kumubwira ati no gutwara ibyo bindi bintu byose nkaguha ubugingo, wobabara. Ataha gutyo. Nuko yatashe. Nivyo rero nanjye nariko ndavuga nti ntabwo ndi mu bantu bokongeza ibiringo. Eka nukuri umusore yajanye ubuto bwinshi, umengo yari akwiye kubanza kurindira kazozana umugore, kazoba umupasitori nk'uko Imana yari yabimuvuze ko, Imana ikazomuha imiduga, Imana ikazomuha kuja kuyivugira mu mahanga, Imana ikazomuha amasho n'abunge, ikamuha byinshi nyene. Ariko Imana yashimye kumutwara muri ubwo buryo. Nta gihe cahaciye uwundi musore w'iwacu nawe yarahejeje kaminuza. Yarahejeje kaminuza yigenga. Kumbure abandi barashobora kumumenya bo mu duce tw'iwacu. Ariko byo sinobitebako. Ariko nawe wewe niwe yavyivugiye ko Imana ngo yabonye umubabaro afise, mubonera imbere. Uwo muntu yarasanzwe nawe ari intore. Jewe nakuze ndamubona ari umukizwa wewe, nari ndamuzi neza. Je nakuze ndi umuntu w'umuguruguru adakunda iby'Imana, ariko wewe nakuze ndamubona ari umurongozi arongoye abandi bakizwa, kandi w'ingirakamaro cane vraiment. Maze no gukizwa, timu y'iwabo, ekipe y'iwabo ahantu yasengera yari ekipe itinyitse mu karere, yari ekipe yiyubashe mu gukorera Imana, yibashe mu kugura utu ekipema two gukorera Imana. Yari umurongozi w'igitangaza. Ageze muri kaminuza n'ubundi nahone yateye ab'umurongozi, ibintu mwene ivyo. Yari umuntu w'igitangaza. Imana yagiye imuha message mu kumutahana, ku buryo agipfa korari y'iwabo, Imana ubwo nyene yaciye ibururukiramwo ibaha indirimbo imusezera neza nk'umukozi w'Imana. Yagiye gupfa jewe narahejeje ishuri, naraduze ndi Muramvya. Umwe mu babanyi banje bamanutse ku rupfu rwiwe atarakijijwe, niwe yajambye ngo Fabri, ngo hajya ngo abakizwa ni kujya mupfa, ngo nukuri nimba abakizwa bose bapfa kurya, ngo ndabonye icyo muturushije, ngo rega ntigwara urupfu, ngo yari mariage, ngo warabonye ngo abantu ku mpanda, ngo bajana amabafre, ngo bakajana piano, ngo izo ndirimbo zahavugiwe, ngo izo nanga zahavugiwe, ngo abo bantu bari bahari, ngo Fabri, ngo mvuyeyo neza, ngo nukuri, ngo abakizwa, ngo mupfa neza ntimupfa nk'abandi bantu. Rero Imana uwihamagaye ikamuhamagara adatashe kubw'igihe kimusize atakoreye Imana, nivyo kwifuzwa, nivy'agaciro cane. Nubwo narababwiye umukobwa nigeze kubaza ati ntaka nk'uwo Imana yo guhamagara ngo utahe mwijuru ije kuguha igihugu yakwemereye, uwo kwemera ngo Fabri, ngo ukwiye kundindira nkabanza nkakora mariage. Naciye mumenya yuko umuntu ibyo gukunda igihugu tari muri we neza. Ikibazo mperuka kubaza ejo bundi ndiko ndigisha mu rusengero, nabajije abantu nti mumbwize ukuri tutabeshana. Nariko ndabigisha ibyo gukunda ubwami, kuko umutima wanje gukunda ubwami nibyo bindi mu mutima. Ibyo Imana yanyemereye byose, Imana niyo yabinshitse kizobikoze, ndabishaka. Umuntu akiri mw'isi, ni byiza kwabaho neza, ni byiza kugira ubuzima bwiza, kandi ni byiza kwagira amateka meza, agirira akamaro igihugu, agirira akamaro umuryango, agirira akamaro ishengero, agirira akamaro bagenzi biwe, abingira akamaro nyine bwabo. Jewe nimvira ko gutaha mwijuru ari cyo ciza gisumbye ibindi byiza byose. Nubwo umuntu yaba afite imyaka mike, ku bariko baranyumviriza barashobora kumva umengo mba muzi ikintu kibi,
mukagira muti none ibinakora byoca bikorwa nande. Simbabwiye abantu b'intore babiri kandi bakoze ibintu by'intashikirwa, bagiye jewe ndiko nkora ibyo batakoze kandi ndiko ndaraba abo bantu barandusha ubutwari. Rero jewe naho ntoba ndahari ndahamya ntashidikanya ko ibi ndiko ndakora hari abandi bantu benshi Imana yoshobora kubaha kubikora mbere bakabikora gusumba uko ndabikora. Rero niko nabaza none basha ndabibariza, ninde muri mwebwe yoronka itangazo rimubwira ngo warose visa muri Etats-Unis kandi barakwiteguriye, inzira hari, akazi karahari, imodoka irahari, nimba akiri umuseribateri ti umugabo arahari, canke nimba ari umuseribateri masculin umugore arahari, byose Etats-Unis irakwiteguye, bakwemereye visa. Naciye mbaza nti ninde muri mwebwe yoca avuga ngo ngo nibabanze bandindira imyaka 2 mbe ndigumiye ino? Ninde yovyemera? Niyaza ko nohava ndonka zero, ata muntu n'umwe nohavura ndonka. Noza nti ninde muri mwebwe muri yobwirwa ati na warose visa muri Canada, byose biri tayari, n'indege iri tayari yo kujana, akahava avuga ngo ndeka mbe ndagumya? Ko ari kugira ngo dutahura ico cigwa neza, ndaheza ndababwira nimba ivyo ata muntu yovuga ngo ndeka mbe ndagumye ngaha kandi yaronse visa muri Canada no muri Etats-Unis. Umuntu abwiga ngo warose visa mu gihugu co mwijuru duga akavuga ngo oya ndeka mbe ndagumya, nicerekana ko uwo muntu ataramenya igihugu turiko turajamo ingene ari ciza gusumba ico mw'isi. Iki gihugu turimo citwa mw'isi ni igihugu kitarimo umunezero. Abantu barahiganirwa kuba bakuru b'ibihugu, ariko urazi yuko muri izo ngoma z'ubukuru bw'igihugu nyene ko ari naho haberayo intambara zo gutembagaranya mu butegetsi. Ubwira je ntari umukuru w'igihugu ninde andondera ngo antere kudeta, ariko kumuba bikuzanira ibindi bibazo. Aba bantu bagwanira kuvuga ngo jewe mbe Reverend Pasteur mbe kintu ki, kuba uwo niho hadukira intambara zo kuvuga ati ahave ndahaje. None je ntari uwo ninda nsita ngo asubirire utuntu mwene utu. Aha mw'isi guharanira kuronka ikintu niko kuragishikira, ariko kugishikira nako kuvyara izindi ntambara. Umuntu akiri célibataire agwana no kugira ngo aronke ngo yubake, ariko kubaka navyo biza bihetse izindi ntambara. Aza kubwira yuko bigoye ibintu mwene ivi. Umuntu ataravyara yipfuza kuronka uruvyaro, ariko urwo ruvyaro nyene ruzana ibindi bibazo, kandi kutaruronka n'ibibazo no kururonka nawe kuzana utundi tubazo twavyo. Kubisanzwe ni isi turimo, n'isi y'ibibazo gusa. Ingwara ntiziba ziraza, agahahazo nikaba karaza, akarenganyo nikaba karaza. Umuntu araharanira kuronka ubutunzi, ariko ubwo butunzi nyene akaba aribwo ashobora gufazira ibintu mwene ivyo. Umuntu akagira ati je icoma nkavyara abana beza, umuntu akavyara abakobwa beza, uko kuvyara beza nyene akaba ariko azoca atunga abakobwa bavyarira iwiwe. Ibintu mwene ivyo isi sinuko nyene imeze. Amahigwe nayo kuzoja mu gihugu co mwijuru. Amahigwe dufise nayo kuzoja mu gihugu c'ubudapfa mwijuru. Ndabipfurije rero by'ukuri mwese kumvira umuhamagaro w'Imana, kumvira ijwi ribahamagara. Ndabona tumaze gutwara umwanya mwinshi muri uku kuvugana muri kino gice. Nari nashatse ko tuvugana ku murongo uri muri Bibiliya, uri muri Yobu. Ndawurangirize ko, ariko turi buce tukomeza mu gice gikurikira, igice ca 5. Nari nashatse ko tuvugana ku murongo uri mu gitabo ca Yobu, igice ca 9 ku murongo wa 4. Handitse ngo ni inyabwenge mu mutima
ni nyabushobozi mu nkomezi. Ninde yayikomantaje ku mutima akaroranirwa? Ndasubiramwo, ninde yayikomantaje ku mutima akaroranirwa? Ndabahaye kaze mu gice gikurikira ca 5, niho umurongo tuzowusobanura neza, tukagira n'ibyo tuvuze ko vyimbitse, tugashinga n'izindi ntahe, tukabaganiriza ibyo tuma umuntu akwiye kumvira umuhamagaro w'Imana. Imana nibahezagire. Mwami Yesu, ndagushimiye ko wemeye ko tuvuga bino, ibi tuvuze nyene nuhabwe icubahiro, nushigwe hejuru, kandi ukomeze kubana n'intangira akamaro, kandi ukomeze kubana nanje kugira ngo usoze umurimo wahamagaye mw'isi, kuko nzi neza ko nirawusohoza uzonyemerera kuza iwawe mw'ijuru. Uhabwe icubahiro kandi uronke icubahiro mu kubaho kwanje. Mon existence sur la terre ikugirira akamaro, ikunezereze, ubone ko utaruhiye ubusa, ubone ko utakoze ubusa mu kunshiraho. Ibyo nibyo nsabiye n'abanyumva n'abanyumviriza, ubagire neza. Nibyo nsengeye n'ishengero ryawe kugira ngo rikomere muri iki gihe kibi mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho, cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda.